hari umuntu tugomba kwambika ibara cyangwa hari umuntu tugomba gusa amwenyure tu je nka jewe imboga ngene ndazishusha ngene ndazishusha jewe naho mba nkene kukuvuga ikintu wewe nuko atubizi nanyemo byakwe ego ndashaka ko tuhagenda nako bukebuke Ati kitashaka kutanshanganya hariho ibintu we wanditse nka jewe ndumwe muri babantu 100 heruka gukwiza ego hariho nk'akantu wandika umuntu avuga ati uri sure ndawakarorera nimba hegeje wanditse ngo diwane ngo ntasiramu ibintu nk'ibyo yarabizi canke hari kundi kuntu cyane ndonsa makuru harabaji sinafremeje ngo ari akajambo gatangura ngo diwane nasiramu donc warabajije ngo diwane nasiramu nabihawe uko wenda byumviza uko ndasharindiriye inyishu aho rero kuja kumubaza jewe narabajije sinamwagira iki oya narabaji jewe ngo navyumvise uko yego ariko nta makuru mfise indi monde yacu ngatwibereyemwo turavuturana abandi bakaza kudusaba ngo tubavuture sasa tufanye none waje imvura chaka ngirira imvura imvura yegide nsakuinda unyugamike umukobwa aje yambwiye ati ngurumva umunsi nari mvuye ngo yari inkuru ingene yavyaye sinari mvuye ahantu kwishuri imvura yaragwa mutipe w'indaro bwa buhome usanga ihari ruguru yagiye yavuga ati yasanga yayivutuye afise umwana akuze kandi ingwano umukobwa yagize yarafise amaraso y'amaho negatif hari wa muti batera batigeze bamutera ubu inda zose ashobora gutwara ashagira amafose kusha makarongo mufise wa negatif nk'abari wayijya utamutoa wapi cyabaza nk'uye muningene yatwaye inda indaro kwa kugama twatwoko gakeza jamarazi aya umuvuba azwa yabivuba bakoresha mu kugira mu gucura bitipe nabyo bya ruguru bijya bitipe bisanga biragira ninga ukuboko kwa uzage gutya mingo direct Kazwa TV. Yes, reka tubahe ikaze ni kuri Kazwa TV nkuko mubimenyereye kuri micro muri kumwe na Minyone. Ashino musinangwe ni dondora kwezi. Reka tubahe ikaze mwese muriko muradukurikira tubashimire abamaze kugira subscribe, abapartage ibiganiro tuba twakoze, abatwankoraja tubabwiye ati merci beaucoup kumumva ikirundi rero bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Abari ndeko ndavuga ngo abumva ikirundi bose yaba abanyamurenge yaba abanyarwanda bose muri rusangi turabaha ikaze tutibagiye aba diaspora sigenda bavuga nabi vraiment aba diaspora ni abantu bambere badusupportinga nibo bantu bambere batwankoraja hari igihe tuzoza turavuga mu mazina bazobishaka rero tubaha ikaze uno munsi turi kumwe na Simbizi wasemavumba kabisa iyo tumubona ngaho mabuzi kw'ibintu bikaze ariko imbere y'uko urabika ikiganiro ndagusabye manzo ugire subscribe ibiganiro byacu birabwa n'abantu 7,800 ukarasanga dufite aba subscribers 1000 binga gerageza imbere y'uko urabika ikiganiro ugire subscribe Simbizi wasemavumba oui mama turaguha ikaze ndaho mbona unatekereza sana wewe ufite masupana mu ntoki maze iminsi mu garage imburugini yari yagorodobye mbe imburugini cavuye he imburugini imodoka yanje niko bafana banje bayita abafana canke bamwe mu ba mwa mutavyumva urazi yuko ino game imwe njyajya nyinshi maze indwi yose kwanza hafu kwezi urumva maze hafu kwezi ngira ngiriki ndi muri garage ukwezi barayiroze nari modoka nayo barayiroze kwezi arabana zabwe atuwe ngo turi kumwe tumugabo ndashimira abantu bamwe ko bujya hajya ni nko kugwara iyo umuntu agwaye arakenera uburyo urazi imburugi ni kimwe mu bintu bimfasha kugira nshobore kugenda kurondera
amakuru ikigura n'abantu nk'uko nogwara ko ça fait partie umva y'amaguru bare nk'imburugino umuntu muri entertainment mu bisanzwe hajya nta bakwiye kwitwararika je ngwanira intambara benshi uravyumva ngwanira no industry byinshi rero ari ibintu bimwe rero ugasanga umuntu apajije muri garage nawe postinze ko ndi muri garage ugasanga umuntu wenyine yaje kundaba aho nari ngwarije imodoka yari landry promoter muga kuri page yawe twabonye washimiye abantu benshi hariho ba DJ Paulin Saido Nyanga Janvier umuhungu wa Mayondori aba muri Canada hariho witwa Jules 26 aba muri Etats-Unis niwe muntu wa mbere kubera afite imodoka yanjye yasaba revision yitwa amahera menshi hafi miliyoni urumva so ugate bro barakwa abapi nashinamugirira per video boyena cyandungikira amahera wandungiye 200 DJ Paulin kandi bose bambwiye ati genda ukoresha imodoka yego uravyumva ba Masterland wewe vraiment sindi peut-être ni kubera dukunda akora abo kamburugini kanje abantu baragakunda ndabere kwera ingoma zirimwo turakunda kugatemberamo cyane numva ari hari abantu imodoka yanjye igize ikibazo for real nka Masterland wewe avuga ati imodoka ino igira ikibazo mfise no terera ari cyaterereye ndahundi muri yatereye ninde Masterland ndiri promoter Janvier Espoir umuhungu wa Kidumu Kidumu arafise umuhungu aba muri Etats-Unis rero ba Espoir bo bambwiye ati n'umunsi wabuze igitoro uzotubwira ufata arabantu genre bazine hari bamwe batahura ibi tuba turiko turakora hari abandi baza yuko ari mikino tuba turimo ari voilà hari nabandi bavuga bati icyo uterera muri industry turakizwe turakibona ati twebwe turabibona mugabo nta wewe ko ufise ijwi uvuga ushobora kuvuga abantu bakavyumva bakagira iki for real wewe ugize ikibazo hari abandi bahora narigeze gutegura urugamba ruraho ko gupambanira abanyarwanda bari batwinjiranye ku bwinshi gihe cyaba Bruce Melody baza n'abandi narigeze kugira fundraising maze ko bandi bagira fundraising bagomba gutwara umuntu kwa muganga cyangwa iki tinakre page ya GoFund ico gihe nyateye ibiharo yuko urugamba rwose ruza gukenera $3,300 kubera ico gihe navuga ati je ni haya meza ngahe ico gihe mbwa abantu bantereye ba Olivier Hagera ba Pasi Germaine bande ba Kibo para abantu bose naronse $480 uko nari ngene 3000 mugabo urumva ugo rugamba nagejeje kurugwana kandi aho nageje nararugejeje mugabo no ncambura uburyo ko navuga ati hamwe hogira n'abarumenyesha makuru bagenda gutegera umuririmbyi avuye hanze ajari nce negura nanje ikintu ubwo nyene namba bari kubahereza DC cyane cyane ndabahereza ijana sinabandi afise urugamba me office nagomba juste kugira nereka abantu aya ma motivation tugira burya dukoresheje amajambo kenshi habe nango bisaba dukora ibikorwa uravyumva rero ibikorwa nambo no musi par exemple je mvuga ati ndagura igitoro imodoka ipfuye ndashobora kuja mu garage umva nawo abandi baza guterera partir yayo mba mfise sikuvuga ngo bose ngo 100% ngo ndababwira ati bana habavye ndafise ayamburaya kandi nkuko naho batobikora banamaze kuja mu garage negeza kubikora mugara abandi bavuga bati bro uri mu garage ndaguterere tu vois ico ni cyerekana yuko abona batahura yuko hariho motivation mba ndiko ndagira y'umuntu atunzwe na entertainment uramutumenyereye abaganga abatandaza rero ashobora kuja mu garage bagakoresha imodoka ivyo namubwira ndi promoter ni ansanze muri garage bambwiye ati araheze imyaka twahurira maybe kuri parke tuje kukuraba cye twahurira ahantu ngo no musi biraryoke duhurira mu garage waje kurabisha amapine
nanje ndiko ndakoresha imoteri peu importe ibyo biba bimeze mbwo urumva yuko niterambere kweri urumva umva hari indi histoire rikiraza rero hari abandi bantu rero baca baje inyuma yavye kugira izo histoire zigume zifise ingufu ejo simaramare ndi mu bantu babona ati urumva peu importe tufate nk'ubu James nifitiye akaduga ka kera kisazi imodoka ya kera ibintu naringiye gukoresha hari hasigaye yuko ndayakije muri garanti ivisha umwotsi ukabona umwotsi inyuma cyo baza nk'ubundi muri yambute yaje muri ville kuri Feruje abantu nyuma wova wabise voilà kandi rero baca bamura ati nigiye amafoto ningene akaduga kanje gashaje ico baca bakora amakomantere aca bamenshi mugabo nigira modoka ishaje atamwotsi irekura ahubwo ati okay je nyuma hari umwotsi ubona imodoka ishaje uyibwirwa n'umwotsi me yanje nta mwotsi igira ntiva aravuga ati ngo imodoka ya Simbizi ngo yamiduga yo kumusaga shaje muduga wanje ndawemera tu voilà ndaja hose mama twaduganye ruguru tugiye kuraba imirima je ndi murimye ndiko ndarima ndiko ndarima ruguru amafaranga nkoye ati uri kurabesha no jewe nzotwa hari ukubera bariko bararima bariko baramaze guheza gutera ibiharage uravyumva akubesha baramaze guheza gutera ibiharage cyangwa gutelefona nkurikirana imirima nga oya urumva none mwamubwira turabe ariho urumva oya nosiga manda mu telefone urumva ikintu gihari turi ngaha kugira ni ya motivation iga turi kumwe twese birashoboka umugiri bwazavuga ntibirashoboka uryamye bishoboka kuri kurakora uri kukive hari abantu bibaza ngo urumva ngo birashoboka ushaka kuryama c'est pas ça canke hari abantu bazi kutunzwe n'abantu hari abantu bazi yo ya ugasanga nyene bose bibwiye ati ajya afise hari abantu bo urabona uno muziki wacu tumenyereye bavuga ngo urabona n'umuririmbyi apambana Alvin Smith n'umupambanaji mugabe juzo kumva bakubwira ko atunzwe n'umugore ya mentality niko abandi bavuga abandi bazokubwira ati Alvin atunzwe n'umugore urabyumva abantu benshi urumva mu gihe wewe ari umugwanya ari umusatira ariruka Alvin murahura hajya Alvin na lift ayitanga gake c'est vrai uriye modoka urari bitemze sawa meze neza provisoire y'agateganyo meze gute ngaho nyene pori hama ibiharage urana ko kijyagiye tuduga umuntu ntashoboye kuraba bya biharage bareje kubitera kwama ibikeya twarateye birameze n'ibigori birameze mugabo urambwiye ngo ure 20 kilo ni waguze kenzi plutôt urambwiye ngo ure 15 we wavuze kenzi nari asiga none ko je nakurungiye amahera ari wambwiye ndungiki nani mutoto urajyari mbo ndiko ndabipanga nari maze imisi imodoka yampfanye ndiba ino ndirashobora kudahe nashobora kuduga vendredi kugira mpeze biga bintu vendredi nzombarira mugabo urumva ivyo 15 kilo baraje kubitera sa nibigori naraguze n'ibindi 15 naraguze n'ibindi 12 kilo twateye 27 sawa Simbizi 27 kilo y'ibiharage twataye mu mirima mwisi Chebaza urutote rumwe 27 kilo chebaza nzo kwimbura ibingana gute Kaundura kaje Simbizi haro n'ibigori n'imyumbati ha umisi za content tuzojana mu mirima mu mirima ibi miziki kwanza ibi miziki tu utuzodugana mu mirima ndakwereka ati uno murima w'iwanje atanumwe tusangiye atanumwe donc urafise imirima yiwa atanumwe musangiye n'umuntu nta numwe tusangiye bazava bakwicere banyica bamporiki nabone bakore abantu bakugira inzigo waze inzigo rero niri ngaha inzigo twarabonye ko atakimaze ino game yacu uzuyemwo n'inzigo jewe unzaniye ibintu vy'inzigo ega abantu par contre baze ko ari uri inzigo je unzaniye ibintu vy'inzigo nca ndakuroga none ungiriki iyo uburozi buva twese nituhatse yego twese twarikomeje batubarira none abatarinjira neza jewe ahubwo mwinondwe ndashobora kuduga ruguru na Masterland tugende ku updatinga ubu denima bampaye ivyo mira ubu nzogenda nshirishe kwindasago none ivyo mira bimira kugira ngo bimirira abande mu bisanzwe ababaya
kugira ntibakugirire nabi cyangwa kugira ngo bakugirire nabi bigabagarukeko none gasha umviriza uno munsi baratanga ishano uno munsi yo kuratera imbere baraza ngaha bakakuremeka kw'ibintu ngo hamatanto hagucafuza ku marezo ibintu nyene by'ibintu hari ibintu nyene ubona yuko ugasanga par exemple ugasanga uri nk'umu entertainer ugasanga ko arakuvuga ko ibintu bidahwanye na entertainment ni entertainment ukeneye kumvuga mvuga mu bya entertainment urabyumva ngabo ugiye kuza kundemeka ibintu bituma hari abantu benshi nzi nk'ubu bari mu masentare ugasanga umuntu ari muri none okay none ntibuka histoire ya Jean Dodi ndayibuka ntiyakoze ibya entertainment kubera abantu bari bamfitiye inzigo yisanga mu masentare hakuvuga ibyo byanuze hari n'abandi ugasanga umuntu ku marezo uri kuraza ibintu industry yacu ntiharagera yuko tuza turaremekana ibintu bituma tujya mu masentare ko industry yacu ntirakura kandi uzura abantu benshi baremeka ko ibintu n'abantu baba bafise ibyo bafise basanga umuntu arikorera yafise utudiri twibakora aronka amahera agira modoka nziza agira iki usanga ari abantu batangiye kumuremeka ko ibyo bamuremeka ko none ko hariho nimba ari umushikiranganje yigeze kugirisha intoze inama je crois aba journaliste ariko aravuga ko bakwiye kuza barapunguza imvugo bavuga umwaca avuga ngo ni gushusha imbuga Tumo ngo nugushusha imbuga barashusha imbuga niye tandukanije hagati yo gushusha imbuga no ku gushusha imbuga turashusha imbuga ugiye guteramisha abantu mbwa gushusha imbuga sinza gukuremeka ko ibintu ubundi ndashobora kuza kuvuga ati ngo ndashobora kuvuga yuko wakoroye inda cyangwa mudafite akarero nshaka kuba ndashobora kuvuga yuko wakoroye inda jewe ngabo nkabivuga kinta tena mugabo ushaka kugenda mu gipolisi mbwira abapolisi ngo nanga ngarakoroye inda umva ko ngomba gukwambika ibara kubasanze atari ivyo ko wanashaka ari gihe usanga ndashaka kuvuga uti minyone wewe warakoroye inda no muri ninde barabikina ni divertissement barabatukana ninde nturayibona bakanagwana mbe bari bikino ni mpamvu rero hari ibintu bimwe tuvuga kugira abantu twe turabaruhudi no munsi banafisa ama stress menshi Sabarundi bose bakora ivyunguka hari abagifise ama mentalite yuko amase yakera aho mu rutaro ko amase yakera nagiye mu rutaro ubu utavuye muhira uje gupambana usatire kera wariyiga ugaheza ufise diplome yawe akazi kakaba karahari kuno musi abantu benshi baserva mu restaurant n'abalisansiye abantu benshi je n'umukobwa nabonye je bari bapibiria ngo yize 3 mugabo ngo asigaye ashona ngo amasakoshi voilà shona amasakoshi rero ntiyizi ibyiwi uyu je nka jewe nize droit sinogura akazi byakwena ntongene sanzwe ngerageza gupambana by'amateka atadroit nize mugabo je abana banje bose je bateka kwiga droit bose usanze atari passion yabo oya hari impamvu nzo yibumbisha hari impamvu passion yabo passion hariho ingabire je par exemple moi j'ai fait l'informatique passion yanje l'informatique urazi ingorane iyo uri kuriga ibintu bisanzwe bikurimo ntubandanye vyiga kwera uca wumva umengo urabirengeye niyo ngorane yavyo nkaje nku par exemple bari kumbwira ngo nje kwiga informatique ndondera urupapuro kandi ibintunze ndabizi waje usanga nk'ubundi mwishuri nkabona umwigisha ivyo karanyigisha ekaransubize niyo ntari muvume ngo nanje notori urupa ingwa nanje nkaje imbere nkigisha abandi nari ku university uravyumva niga mu ijobo cyanda bivamo donc waciwe bakubyiga ni byari by'iwanje uravyumva umva ndavuga ati none izi zimashine ngano nsanze n'ubwo nje kwigisha abantu kubera iki jewe bindimwo abakreye ibisa bavyize ningabire zari zibarimwe hama baremvanta yaragize ibintu araterateranya ibintu hama maze kuvyemvanta cyagira ama formule y'ipapa acahereza abandi bavyige hari abantu bagira ingabire ibintu bakabimenya bikaba bibarimo niba muje do préfère abana banje zohamagarira kwiga amategeko kugira bamenye uburenganzira bwabo aho buhera naho bubundi bugarukira amenye kugira ntazoshobore kurengana ico nico nzomwamba apana ngo hari abandi bana cyavuga ati umwana wanje ndomigisha karate ngo kwigwanira ubu ibintu byo kugwana bugize gutya byaramaze guhera ibintu bya violence byaraheze uri haramaze kubindi violence
yoro ica muri communication murakubwira akavuga ikintu atani nkoho yavuze atani iki kandi ugasanga ugeze uki imbere y'amategeko ucira imyaka 30-50 ivyo nivyo bigezweho rero ivyo hari abantu bacibaza yuko ibigezweho ari hariya byo kugwana n'ibiki oro byaramaze kuhava uravyumva niyo mpamvu rero gushusha imbuga nukumenya imbuga tuzishusha mu bwahe buryo tugomba guteramisha abantu cyangwa tugomba kugumura abantu hari umuntu tugomba kwambika ibara cyangwa hari umuntu tugomba gusa amwenyure tu je nka jewe imbuga ngene ndazishusha jewe naho mba nkeneye kukuvuga ikintu wewe nuko atubizi nanyemo byakwe ego ndashaka ko tuhagenda nako bukebuke Ati kitashaka kutanshanganya hariho ibintu we wanditse nka jewe ndumwe muri babantu 100 heruka gukwiza ego hariho nk'akantu wandika umuntu avuga ati uri sure ndawakarorera nimba hegeje wanditse ngo diwane ngo ntasiramu ibintu nk'ibyo yarabizi canke hari kundi kuntu cyane ndonsa makuru harabaji sinavyemeje ngo ari akajambo gatangura ngo diwane nasiramu donc warabajije ngo diwane nasiramu nabihawe uko wenda byumviza uko ndasharindiriye inyishu aho rero kuja kumubaza jewe narabajije sinamwagira iki oya narabaji jewe ngo navyumvise uko yego ariko nta makuru mfise yego akandi kantu kamwe gusa namakuru nari impawe rero je si ndabaza none usanze bakweheje yarase kukwisha mu bizaje canke ni kwa gushusha imbuga nyene kugira ngo buri twengeza bo ntavyo nzi jewe narabajije hari akandi kantu mbonye ngaha kavuga gute Uva nitwinje mwisanzwe utwo tricks nyine bashaka usobanura abantu akandi kavuga gute akandi saki wawe nakunda kubaza naje basireka ndakwereke ubu mbajije nde D1 ntumumbajije yego iyo duhura hegera ejo ariko mumbaza abasi narimo kubaza nubazi impamvu aho no mose uno mumbajije none ndamukubajije voilà D1 ni umuririmbyi wa mbere nk'ubu razi yarakuja yaronse none Silva mena nta numwe abantu babipostinze no mu mutwe wawe nta nivyo wari kumbatse nani kuberisha niyo mpamvu rero kuberiki hariho ni birero ikibazo Eske kugira ngo umuntu aduga ariko natanga kubera kumengo hari abantu bapostinga ibintu byabo bikaja hejuru mugabo ngo D1 ngo ntarimwo nico kibazo D1 ari mu baririmbyi uvuze abaririmbyi batanu mu Burundi D1 arimwo mugabo mu binyama abura ivyo rero aburizo konti urava nk'ubu nko ndamwanditseko hamwishi bazomumbaza bamumbajije none bashobora kuja kumubaza ati ne bya vrai urusiramu uravyumva tubwire rero turabura rero abantu bakiriya hari ama content ducrea atababaza none gusirama no kudasirama ari ngorane biteye mugaje numva umengo hari ngorane hari amashengero nzi ngaha wenda ugasirama bacu baguca mu rusengero ko yavuga ati agashishwa Imana yagushitse ko uri kurakosora Imana ndayazi hari abantu hari eglise nzi komeye abapasteri bose ni basiramu bose gwera kuri pastor kwera kumwungere mukuru kwera kumwungere wa mbere bakubwira ngo ngwera kumwungere wa mbere ntayo mvuga Jenna ndayizi ntangora ukayivuga biragusha ibintu ndabwira imbuga rero zacu turafise ingene dukina nazo urabyumva turafise ingene imbuga dukina nazo kugira ejo ntuzovuga ikintu ejo kugaruke mugabo ngaje ndazi urusengero abapasteri bose kandi urwo rusengero simvuga niyo ruri uravyumva gwera ku mwungere wa mbere zega turaba basanze gusora bagiye mbese bamugegeneye he yeriko idamasiko abashaka gushira hasi wewe nurimwo wewe warakosoye Imana Mugaye ikibazo rero njamvuga ati none ikibazo nsangira ugo rusengero nyene ngiye mfisa Madrid darase kwimwesha cyangwa ngo ndi shetani uri shetani none gute kagenda kagegenye ari ngorane nikanaboneka wanashaka mugabo abadred ngize gutya ngo mize kumushatsi bwaterana
past no kuri ko Imana by'umushatsi nawe ugumije ko kubera nanse gukosora Imana umushatsi ugume ko ugumo ndawutsibe kugira ngo he kuba egume cyavuga ati wewe shetani va mu bantu ego urumva rero dufo urumva ari ibindi bintu usanga uko urumva gusiramura kwa D1 ntangwane nawe gute kuko kandi n'ubwigenge kubasiramuye dasiramuye n'ubwigenge ni shwayi yiwe arahitamo magaje nafise ikibazo simba mugabo bambwiye ngo abakobwa ngo bakunda umuhungu adasiramuye c'est vrai kubera ngo kwa rukuntu ufashe ngo igiti niko baza bansigurira bana nkiki bana nkaka ngizuko ufate hari nk'ikiziba cy'amazi gutya hagira mu kiziba cyama mu ndobo ngo nta swingi umugabo ngo ufashe ngo igiti kifise ibibabi hagira kuzuma ko urabyumva sasa noya niko cyane n'umuntu wabimbwiye ashavuga ati donc mugabo rero gusa rero ngo naho uda siramuye naho ngo buri urekure kwakira ibigwara byinjabi bagiye bi infection n'ibiki birakwataka niko justement aha D1 tumuvuye ariko tumuvuye ko tunamukeza yego bije nabyi uva twari no kumuvuga yataba ko Patrick mwara mwansi amugikindi nzomuzana D1 nzokuzana tu canke ikibazo afise usanga ari muri bantu bagara Ntagara D1 ndafise ikibazo sinzi ko ari gushusha sinzi ko ari code nkuko tubona biko biraca ku mambuga Rundown DJs yari yateguye intoze igiteramo hama mbona baridoga n'abaririmbyi bagenzi ba Dramati baridoga ko bamuhamagaye kuri stage ntagende cyangwa usanga D1 hari ikintu cigeze kuba mu journalist kuko urazi muga D1 niho yari yego presence yonyine bikwiye yego muga Dramati baridoga ko bamuhamagaye ntaduwe kuri stage ngo ari kumuvuga mu izina ryiwe ikintu nk'iki bari kumuvuga ngo ari kumuvuga mu izina baridoze basi abo ba Rundown DJs yari yatumiwe none ntiyari yaje none nagira none je unumiye nkaza urubanza simba na ega bivana rimwe no ngaha ibyo kibazo Aronto ntiwaruka ikimbaza yabibyo atabikoze kuko nta numwe ndigera mbona agira commentaire yuko so atigitiramo cyangenze neza cyangwa nabi toujours biri mbona babivugira mu matama no mvuga ati nta uvuga ati gitaramo cyari itabwe ni kitabwe nta ofete ingorane dufise tama tugomba kubona gusa ibyo gusa mugabo servre mugihe turi muri entertainment yakira ivyo ni byiza yuko aho zaharabaho abantu baza barakiriye utwo tuntu kugira igitaramo kivuga no musaba abarundi batomenya ko igitaramo cyabaye Dramati atakora ako kantu par exemple cyangwa atamenya ko Rundown DJs babaho voilà harimo atomenya ko Rundown DJs babaho iyo Dramati atakora ako kantu sivyo ni example kuno musaba ariko baraba kino yigana kuri Kazuar TV baramenye yuko ari ikintu cyabaye cyateguwe na Rundown DJs rero rimwe ifo yuko tumenya ingene turakrea ama content abaririmbyi benshi usanga batunzwe n'iminota 2 bamaze muri studio bakibagira yuko hari ubundi buzima bw'inyuma iyo muziki niyo mpamvu Dramati hajya kugira abe Dramati yabanje kwanza kumara umwanya munini yaguma yifotoza byarabuzwe cyane ntaririmba guma yifotoza or hajya ikarakrea fan base yiwe ni ikarakrea umuryango sivyo rero no munsi rero turacyari muri yasi twibaza yuko ngiye muri studio nkaririmba hari nk'abarimbyi azambwiye ati ngo partage la link namubwiye ati bro link nta kintu kimeza kugufasha no yishira ko link akora ntacyo bimaze fumugira ubu challenge abantu bagira ama challenge mu video ndabugushirirako lasemiye kubera naho ubwo rabana abantu igihumbi hariho message wabo warimbye bayabashikiye ntwarure ntucounting cyane ama views ngo urukurandira ama views iki genda guposting iki ni wanje ikarabana ibihumbi 10 n'abantu 10000 baba bamenye ibyawo ntwarure ngo manambazo ugenda uraronka hari genda ndondera nk'umuntu akeneye kugufasha kuduza izina ryawe abantu bakumenye wewe ntundondere nk'umuntu ukeneye ko kurondera ama views uko yakeneye urayagura si tu ya de l'argent oui c'est ça uravyumva rero ukeneye video ndondera unkeneye ko visibility ati Simbizi urafise abantu barenga ibihumbi 100 kuri Facebook yawe ndakeneye ivyanje bipartage n'abawe uravyumva rero ico nico kintu rero duza tukiye kumenya ico bita gucreate ama content rero abantu bazi bara blaming ngo Dramati ngo ntiyaririmbye ngo ntiyagize ibikiniki ashobora kuba yagiye gucreate content yabitavye kubera niganyaganya ko bigenda kose nta Rundown DJ yigeze iri ha Dramati geragenda ari ko ari gushikirana vuga ati okay none naje contrepartie inyungu yanje ni yahe jewe ndahatsa
sivyo maybe usanga na afishe zari zakozwe ariko kare hazoba ari kugira neke ko abantu banje ntabahemukiye naje presence yanje rero ni contrepartie iri he kwaje umuntu kugira aje kuri stage aririmbe bivana muda barimo nama nabonye aba artiste baza mu karaoke za mutwenzi za zanzi le fait que yaje bakamuha umwanya akaririmba sivyo akavyisabira tije nkeneye kuririmba so rero iki kintu cyo kuririmba cyo gusaba inamba cyo kugira iki cyo kumenya ati andashaka kuharirimbira bivana na mood y'umuririmbyi abarimo ushaka kumenya umuririmbyi yaje ari mu ya none bikaba yari byo gasimbizi donc dufate ko atari showbiz nkuko dufate ko ari realite donc byidozwe n'abande kuma page menshi abantu baririmbye around town DJ rigeze yidoga cyane B Face yidoze durako ego B Face yidoze mugabo nawe ntiyigeze avuga ngo Dramati yavuze ati mureke kwiduza iyo umuntu yaguhamagaye pfu musiba no ivyo rero namba ari B Face yabivuze zududurirako ni B Face yabivuze urabyumva abantu benshi barazi neza ko abaririmbyi bafitaniye inzigo tureka gusha droite abaririmbyi abarundi nta bumwe bafise abaririmbyi abarundi barakenera umwe bamufyonyore uwundi bamuduze none gasha none na B Face nyene yavuze ko Masterende yamuroze c'est vrai habura genda utoze yo content ingene Masterende yaroze Masterende amaze kumbwira ko arugaruga n'uji Masterende turane ko ataranduka cyangwa yaranduze sinabimenye we ushaka ko yakuroze kugira mugumane nyene mugube mwumvikana I don't know boy jamvye ngo araroga shidabura sinze ngina bafise bikunga n'ababizi James ndafite gakunga sinze no gakunga nanjye ngenda na modoka muga ivyo ni bisanzwe mbo mu entertainment genre tuzo turaprofita ama opportunity namba Dramati ataririmbye n'uco ugomba ugende kumunukisha mu bantu ugende kumwankisha abantu no abantu bamwanya one yuko ari umuntu yamaze kuza yavuye haba mu myaka bigumengo yacumye ibitoro vyiwe gushika ku Road Beach arashitse presence yonyene none okay example 4 years ni yatumye mu banza bwa Edison yego yaratumye yego ukurimba kwe nuko yatumye abantu bose abatumire biteka baca bataha ega si biye byose diwane ntiyari haje emerusa ntiyari haje ariko baririmbye oya hari umuntu yidoze ubonye ne barabonye ati aha hantu turisa hacu umuntu nyine ashaka kubwira ati aha na Dramati ashaka kuba yararavye umurimbye amaze kwitahura ashaka gusa kuraba gusa guke kavuga ati asi wanje tana majo calm down asindirimba ibe biraba uri umuririmbi ari professionnel apana kwamana umuntu wa micro apana ngo gora ngo micro bose ngo c'est pas ça Jenda kundi umuntu ari professional Dramati ni very professional Dramati nta kosa yakoze yakore kosa gute ivya around town DJ tubiveko wavuze ko tukitangura hari abantu bavuze bagufashije je ntibamfasha je baranshigikira nta muntu numwe amfasha je sindikimuga sindacika amaboko yagusupporting naho nzobikimuga nzoca nkoresha andi maparta basiga mu mburugoni Imburugini wavuze Imburugini imodoka Imburugini okay modoka yawe wavuze ko abantu bagufashije wabadonda banshigike iryo jambo gufa sindi naho nikora jewe oya sindi naho nikora nta muntu amfasha jewe okay umuntu ibaza ko amfasha iyo mfasha nyiwe ntayo nkeneye nase gufashanya Simbizi so gufashanya no gushigikirana iryo jambo ryo gufashanya iryo gisha Burundi Twama nifashanyo tuguma mu mfashanyo gusa okay tubive shigikira fata ico mfise nshigikira kuco mbafise none imodoka abanshigikiye nuko imodoka neza ngo ndayifise umuntu aguhaye desa bagushigikiye abashigikiye okay twende kubera niyo yama atabona ico maze tuendereye ba fakufasha okay mu bantu banditse bagushigikiye kuri Facebook je nabibonye naciye jewe urazi ko ndagukurikirana kandi sana ifa kuraba kana ungirira mu bantu bagushigikiye harimo Laundry harimo ba Masterend nyene nkuko babivuze DJ Paulin niwe shaka duhaga Jire 26 manager wa 26 life imwe yazana abaganda ba okay DJ Paulin n'umungu akidumu safi na jamje mungu mbwiza tunga mayondori babo ndikidumu arakaze kutumva yuko n'abana ba mayondori nabone basigaye bazana inoti
aha twabonye amakuru avuga ngo DJ Paulin ngo ariko araronderwa ninde ariko aramurondera je ntavyo nzivyo cyo narabibonye wabibonye ninde ariko aramurondera nico kibazo tuba dufise ofete rero turavuga ati iyi industry yacu nimba turiko turavuga none DJ Paulin aronderwa hari umuririmbyi yazurumye hari umuririmbyi yazurumye umwana natanga kubisoma kuri Star TV ndasoma amakuru nibaza ko yacanacanye ko cane kandi nibaza ko nawe wabibonye nawe ndazi kutaza kwigirisha warabibonye aya jya makuru nayo reka ndayasoma sha ndayasoma okay sorry gatoya ko jewe DJ Paulin twarabonanye twari kumujyari hirya ejo c'est vrai avant-hier twabonanye 18 okay kanda kwereka apeli reka ndakwereka no reka ndakwereka apeli ndakwereka amasaha DJ Paulin waje niko ndakubwira basi byo nasomye no rinda ndakwereke ucumbwira igihe wabisome yari ko iyo nkuru DJ Paulin le 6 novembre hari ejo aya mapeli ya DJ Paulin ari sangapi turabe DJ Paulin c'était 19h41 hari no musi lokantième le 8 hari lokantième le 6 sangapi 19h ego okay DJ Paulin twarabonanye 19h afi saa 2 z'ijoro maybe ayo makuru ne yajyaye birahuriranye na Rosisi nyene kuko nayo nyene makuru yasohotse Rosisi asohoye Rosisi none ko ataye ko atigeze yambwiye duhere kuri Star TV niho banditse ikinyamakuru Star TV ndazibwiza sha Star Boy handitse ngo DJ Paulin ngo ari muyabira ngo yabuze irengero ngo yanse kwitaba ubutungane ngo kuri zone ya Kinindo ngo byose mu kanya ndaje mbahe ikiganiro nahakoreye ukuri kose kuri Star TV biri byaye kavuga ingene amakuru hama umukobwa umwe mu bakibaye yitwa Nelly NAT aravuga ati ngo umwana wa DJ Paulin ngo ariko yanka kwandikishwa ngo amakuru ngo adushikira avuga ko DJ Paulin yamaze guhunga sinakubiye ko DJ Paulin twari kumwe hirya yejo niho nyene shaka kusigurira ingene nega sha niyo mpamvu ndakubwira yuko rimwe imbere yo kuza baratanga amakuru bazabanza gushishoza bamenya ati iki turafise ingorane hari abantu bakibaza yuko ino industry kandi byo birangyohera iyo bonye batangiye kuza baritwara mu butungane yego Nelly NAT yarigeze kuja ku mastatu y'abantu arandika ibyo yandika aratuka abahozi bikibara banikitara bambikibara aragira iki vraiment ararenga karimbi abana b'abakobwa ntibavyihanganira bukeye Nelly NAT chaki mugasho hariya renapo turamuri renapo ico giye jewe imisi yamaze muri renapo niyo misi natonze muri renapo mva ngaho fanchome bitoro nza kumuraba sivyo ndamubwira ati uko bigenda kose byabaye byarabaye kandi ngaye cyakirimo mugabiza biza guhurira nuko nabagiye abakobwa nabone hariho ibindi bintu byari byinyegeje inyuma yavyo turagenda turavyereka indongozi tibanya kubaho yego sevre umukobwa wacu mezuko mugabo raye ibi navyo byabajya abakobwa rabi ikintu kinyegeje inyuma yavyo uravyumva baza gusanga nabone hari ibintu bigeze gukora nabone nibo musanzwe hajya nabone bari bamuprovoze sivyo yego sawa rero bimaze kugenda uko baca bashira kuri balance munyuma rero dusanga rero ibi bintu turavuga bya entertainment vyiza ko nta gwego na rumwe dufise gwacu tuvuga duhuriramwo iyo bitanga nka conseil des sages dufise tuvuga ati turafise abasage muri entertainment dushobora kwegera iyo habaye amatati ukuntu tugenda kubirangiriza ico ni nati joge yavuze ati nakuntu ibintu by'isaku byoza biragenda he ubutungane arinde Nelly NAT twama twanajanye n'ahantu hatandukanye mu nama zikomeye ibintu by'isaku ngo tubihereza hiyo byo ku marezo sociaux uravyumva nivyo tabitwara mu butungane uno musi ni wenyene atangiye kuzara implika mu butungane muri ivyo bintu kandi ari wenyene ubwa mbere yatakamba avuga ko ubutungane n'ikindi kintu uzotinye amategeko hariho abashinga ntaye n'abafasoni
buri nyuma y'imyaka 5 dutora bagira je narakoze campagne electorale ndaza amafaranga akora muri campagne electorale ngena bagana ama déplacement ibitoro kugura imipira amahera batanga muri za seni n'ibindi baje batanga je amafaranga yose abantu baba bari hajya nk'ibikinisho hari nazo babona umushinga amateka yicaye ubu niho kwera avec la technologie kera twari tuzi ko abashinga amateka gusa bicara indani bakaduza ukuboko mugabo no twagiye gusanga tukumira amashinga amateka nuko hari amakomisi atandukanye bamabiga ushaka gusanga nk'itegeko rimwe ari gitabo kingana nka gutyo igitego kigega nk'amafaranga igihugu gikoresha ku mwaka usanga ari kubera baraharuwa n'urushinge bazogura uravyumva n'urushinge irase umupolisi azokwambara byose babiri detail usanga ari ibintu birebire abantu bize cyane biyumvira gose abo badutorera amategeko baje baduza gutyo no bayatora umuriro kashiraho igikumu kahemeza ushi ufatire ibintu turiko turakora ukagenda kuvyimplika mwa amategeko yatowe nabajya abantu aho nta blaye kandi bikirimo uravyumva namba dukeneye yuko ibintu by'iwacu bitaje mu masenare n'ibiki ntitwirinde kuza turemplika mwa masenare muri ibyo bintu ava inkuru za entertainment twazikora basanga ni by'iwacu ate nk'iby'iwacu bya diwane byande bisanzwe byakarabasase turashobora kubikora uko nyine ni by'iwacu mugo maze kuzana mu entertainer ukaza kumuremeka abana twe turiyizi twe abo mu entertainment turazi nuko Imana ari umukobwa ashobora kukubwira ati nshaka umwana wawe sinagiye Imana ndakubesha hari umukobwa ashobora kuzavuga ati Simbizi nuko Imana jewe nukuri genda gukunda shaka gusumvyarire tu ushaka kumenya kandi ugasanga umukobwa kera dibuka za 2010 11 hari abakobwa bitwa Buja Flavor basanga satubia ili Melissa chabote rero ugasanga rero nk'uyo muntu waguye kuri cabo bita ba cabo chabote chabo basanga uye kuri cabo none we chabo ujya ego sa indura ifisi none society ni yandi ivyo ni ibintu bisama procedure yandi nta muntu nka jesije kuyakana umwana vraiment narayiri tabetitsana nenda kubeshe none bakora ugize we nta muntu muzima ari matira ashobora kuyakana umwana no ni bon nibibabwo n'ubuhimbiri nta muntu nibibaho ivyo bintu na DJ Paulin kuyakana umwana nibibaho tout simplement la procédure chako twashika ngaho hano we jewe mfisa makenga kuri uwo mwana turatanga amahera akayibipimo rero ivyo si bintu birugaburagira ama procedure mu butungane ngiki no ne mpamvu rero hajya mino industry yacu nukumenya ati namba yarayiriye nkande umuga bahuriye kuki uravyo reka nuko bikwiye kugenda reka sukuvuga yuko umukobwa wose namba nawe byaba nukumenya twahuriye dans quelles circonstances twahuye n'uwo muntu reka n'abahungu turafatwa ku ngufu niyo nk'ubu dufate par exemple dufate nk'umba nko mu gahaye uvuye mu ruziba kase ugasanga no mu gahaye mba nagufashe ku ngufu nsigurira nukumenya ico kintu cyamukuye umuntu mu gahaye gafata ugatonda bisi ugatukana n'abakonvoyeri za bisi ziva imvura yakunyagira ukugama kagati sindayurira ukagenda n'amaguru ugabana n'amakuba ugashika yahindugira rimwe gusa radapfuye yarusha tepese urumva menya byagenze gute turakeneye kumenya histoire niyo mpamvu rero twebwe nkatubwa abasani tubo dukora muri industry turadukeneye sentare iri special n'ubu turafite iteko giwacu cya hotel turafise ni na sentare ifise abantu bafise ubumenyi bukwiye bazi neza ubuzima tubamwo kubera twebwe ari ge duhohoterwe zinagiye Imana niyo mpamvu n'abakobwa okay Shani Queen igari yandese gute umwana wanye sinifuze yuko aza mu magic kubera ibiberayo ndabizi nacubaza namaze kuvyara babiri
none umbwira umuririmbyi kazi abandi sindi nuko ntazi amatekinike bakoresha Moni ya Frere yaramaze ukwezi muri Kenya yari mu biki bazashaye ibindi turi mu zindi monde yacu ngatwibereyemwo turavuturana abandi bakaza kudusaba ngo tubavuture sasa tufanye none waje imvura chaka ngira imvura imvura yagiriza nsakuinda unyugamike umukobwa aje yambwiye ati ngurumva umunsi nari mvuye ngo yari inkuru ingene yavyaye sinari mvuye ahantu kwishuri imvura yaragwa mutipe w'indaro bwa buhome usanga ihari ruguru yagiye yavuga ati yasanga yayivutuye afise umwana akutse kandi ingwano umukobwa yagize yarafise amaraso y'amaho negatif haro wa muti batera batigeze bamutera ubu inda zose ashobora gutwara ashagira amafose kusha makarongo mufise wa negatif nk'aba ari wayijya utamutoa wapi cyabaza nk'uyo muningene yatwaye inda indaro kwa kugama twatuboko gakeza jamarazi umuvuba azwa yabivuba bakoresha mu kugira mu gucura bitipe nabo bya ruguru bijya bitipe bisanga biragira ninga ukuboko kwa uzage gutya mingo direct basegonda bamenyere inka babona impene abonye umuko yawe ico kintu twogifata dufate ko ari kuburuduka cyane dufate ko umwana tuje parabizi dufate ko ndakubwiye ati okay umuntu yazanye ibyo amasina y'inati so yavyandika okay hari indi story Starboy nabyo subira kubona Starboy namubwiye ati ibyo bintu ntuzuravyandika bani bikenewe ibyo mu butunganye dosiri mu butungane werekere ubutungane mugabo urumva ndakubwira yuko twebwe ubutungane bw'iwacu twadukeneye turakeneye ubutungane bw'abantu natwe bwe bashobora bamenya inda twese tuzitera kumwe mugabo ingene duhura nabo bantu si kumwe urumva ingene duhura nabo bakobwa ingene duhura mu nzira zitandukanye hari genga wana tuvuye mu matournage ya buvixi nati nukuri kumwana igihe wari kurankorako numvise ati amakaburi ingene ya cyangwa nka diwani karonke byagoranye ati mbaya hame nyuma y'amezi anga 6 ngo mfise inda yawe cyangwa nyuma y'umwaka mwana yaravutse none se urazi umuntu akuzana umwana waravutse uravyumva so niyo mpamvu rero rimwe ibintu cyari umwe wayigeze kuza inyuma y'indwi imwe ngo afise inda inyuma y'indwi imwe afise inda wabibona inyuma y'indwi imwe 1 week indwi imwe iyi sawa imana yo mwijuru niyo cyabona je nta na madene tugira tuzi inyuma y'indwi tugende twandikisha umwana gusa sibyo ushaka nabo dutora mu mashashi gusa nuko ari abandi bantu bakora ibintu bafite intention yo gucafuza umuntu sivyo dufate nk'ubu no munsi ari bitero byinshi biri ko biraba ku bantu b'investisa muri entertainment ndazi nanje ngaho munsi naronse amafaranga wara nk'ubu DJ Paulin ari mu ba entertainer agira mu modoka izimbye no mu boss afise boîte ikomeye muri Bujumbura arateguye ibitaramo bikomeye azana abarimbye bakomeye sivyo agira mu modoka itari munsi y'imiliyoni 200 urumva n'umutunzi rero no munsi yari ukuntu rero ibitero bigenda biba kuri abo batunzi dufise abo batunzi baki dufise muri entertainment basanga bagenda bagabwa ko ibitero ibintu biza kuba destabiliza uravyumva rero mu ncamake uno muziki wacu wararozwe ino game yacu yararoze game yacu yarapfuye nabi urumva game yacu tuma tuzana inkuru ziba zidakenewe nta nkuru nimwe iza Jean itera intege umuntu muri entertainment hari inkuru zose zihari niza zimuca intege wasanga umuntu yaheje gukora igiteramo swate yahombye canke yungutse hako umuntu atera intege abandi gacavuga ati wewe
warateye inda nturabyara izo nkuru ugasanga izo nkuru nizo entertainment turiko turavuga ivyo oyi mugari ibintu biri mu butungane ubutungane ni ikintu kimaze kuja mu butungane reka ubutungane bugakora kuko rimwe ama commentaires yatugira nibiki yani giye usanga tugiye kugira ama influence abadakenewe mu gihe ubutungane tubureka bugakora ivyabwo sivyo nk'ubu ari kumbaza nk'indi migambi porari karakora bihwanye n'imiziki uri kurambaza ibintu by'abana n'ibiki abakobwa aho abakobwa ngaho je nka musi twaronse amafaranga kariko toronka amahera maze kurangusa inoti gusa zikaza ukabona ngaho ubona haje bana wewe umwana ni gwawe wewe uyu mwana ni gwawe rufite gusa nabo barakojeje ko gusa gutya ugukoza bo gusuko hakubera babona ate ujya mu natu n'ubundi aracirondetse niyo mpamvu rero urinze wumva DJ Paulin afise ibitero nk'ivyo oya birumvikana kubera birumvikana ijana kujana kubera n'umuntu afise amahera baba bakeneye kumucafuza uravyumva mugana nawe nuko bikose ndamwizera ntabwo ari umwana barabizi uyu utari umwana uzi neza ko ibintu uzi yuko byoba cyangwa ibintu abariye uteza kwitegurira ingwaro zose none wowe nk'umu big influencer twemera ngaho kwisi kuri ku butaka bw'u Burundi wewe ubona DJ Paulin donc n'umuntu ukora ivyo bintu canke DJ Paulin vuga ati mu maproje yiwe nico kintu maybe biri mu processes wabivuze nko wabivuze ati biri muri process bon tuma ntavyo tuzi nta makuru dufise uwayanditse afise impamvu abayanditse mugabo rofeti yuko tubona ko ari gucafuza umuntu je mba ndabibona vraiment je ntahagaze ku muntu numwe je ubundi igihe ko tuhagarara ko ubona ko umuntu ariko aracafuza umuntu mugabo we nka DJ Paulin donc uri kuraraba nk'antageze no munsi ubona afise ntuze inganike muri entertainment ikintu navuga ku kibazo cya DJ Paulin wewe ndibaza nta kibazo na kimwe bimuteye kuko ni umugabo kandi bishikira abagabo cabitura na byinshi arakomeye umumaze kuba umuntu akomeye umaze kuba umuntu akomeye bibaho tumaze gurana byinshi ndazi ngaha na kazware ndazi ngaha bahoze gurana byinshi hari byinshi nta muntu urinze kuba umuntu je ndamaze no kuja mu mpimba nibisanzwe navyumva rero urinze uba ku isi urinze uba ku isi tu bahwiteze yuko isi ku isi ni hama hari ibintu bimeze neza gusa ubuzima ntibumeze gutya ni buri tudro ilale hoeleba hari genyene uba uri down hari nige bimeze neza rero kumenya uti iyo biri down ndabibemo gute iyo bimeze neza ndabibemo gute hari abantu babimera neza bagacaye bagira yuko ushobora guhinduka rero kwa mugavye wama witeguye ati iki niki bishobora kugenda gute DJ Paulin n'umuntu akenewe cyane muri no industry niwe muntu ashobora guhereza umuririmbyi na Vince Smith yageze kubivuga muri interview ati jewe DJ Paulin niwe muntu amaze kumpemba amahera menshi tout simplement abantu mwe nabo je muri debat twigeze gukora kuri Solen Vibe bamubwiye ati ajya amahera uko yabaha kose bravo kunozura yabacishiriza muri banki uwo yabahereza ku buryo ejo bashoboye no kujya kuri ligne de credit urazi yuko babona yuko wakoze nka show imwe zibiri zitatu wahembwa amahera akabona hari ama movement menshi aba kuri konti yawe ahwanye n'imiziki kubera buri gihe urazi yuko ugiye kuri banki gutishyira kwa amahera bashira kwa motif amahera nayiki babone yuko muri banki yuko hari umuziki wawe wamukwinjiriza amafaranga kuno bashobora kwandika na projet y'imiziki ugasanga barakwize baraguha ideni kwera banki yaramaze kwiga dossier barabona yuko amafaranga wamutanga ari ibyo nyene rero bakeneye yuko uzurazana de plus tu vois niyo mpamvu rero vyiza hajya paiement par banque nivyifasha niyo mpamvu hajya n'umuntu aguhaye n'ibihumbi 2 bashira kuri banki hajya ntuzobibaze ngo nibijuju ashobora kugira projet avuga ati projet nkeneye amafaranga nganuko uravyumva so rero DJ Paulin numwe muri abo bashobora kuba batanga ibyo vyunguka ni Paulin abo bategura ngaha ibintu biteramo bakata ni Paulin ni Simplice ubundi yaraje abana yuko bamwirutse ko gushika naho yomoka
Jean Dodier sinzi ko bizona mworohera kugaruka kubera yaraciwe intege dumwe mugabo ndazi umuntu w'umugabo azokora ibindi bikomeye sivyo rero nuvuga yuko twoza turiyamiriza abantu mwe naho bagomba guduca intege bumva bagomba kuzana inkuru ziba zidakene hari izindi nkuru zikenewe nyinshi zisumba aba bana none Farihazi tumaze kumva abana bangaye bavuga tuvuga mu Rwanda tukana ama interview ibyo iyi si yacu baramaze boma yarafise abana bangaye niba konte cyane kubana tuvyara abo n'abana bacu tuzovyara bazokora imiziki bazovyara abana ivyo ntibafute no mu mutwe ni challenge hari umaze kuba mu gisata cy'imiziki uhurumbirwa na benshi umaze gusa ushaka ubusa gute ubona gusebara naka urabibona iyo challenge imaze kubiyo rero nicyo tugomba kubihagarara ko cyane dusumba kamaro kigisata bari karubaka ino industry ni bangaye ba investisamo pona bihevye Jean Dodier yaraje akabiheba Simbizi akabivamwo undi muntu azovuga ati je ndi soft amafaranga yanje ngo mashiremwe nibazo barinde niyo mpamvu rero turaba inkuru dushiramwo igisata vyitone ico turiko turagwanira nene atavuga yuko ivyo entertainment namba réellement uvuga yuko turiko turafashanya bwira entertainment tuyidoze ese kwana yuko ayo makuru abakwiye yuko tunda tuyapublia cyashobora gupublia umuntu kandi nzi neza nanjye yuko ejo nanjye bishobora kumbako cyangwa usanga byambaye ko akwabunza gupublia umuntu ntabanje kwanza kwiraba jewe Nelly NAT yabipublia narakubwiye yuko yigeze gutwara inda nawe uravyumva ntabikubwiye indege yagiye matrompe niwe nabone ko azi iyo ndetse afise umugabo yahitewe nande ko nzi ko atamugabo afise ko elle n'est pas mariée mais yatewe inda aja mu bitaro aravuka uravyumva asora ama miliyoni Natasha aramubwira ati niho bapfuye na Natasha aramubwira ati nterera wapi je sije nagutumye gusambana so rero bisigura yuko iyi systeme yo y'ivyo ni systeme habwo no kumuraba kundi kuntu tuvyorosha mugabo ni systeme iri ngaho nuko biri hari niyo niko biri nyene nuko biri twiso twabizanye bacanco baraje barazijya barapfa sida bandikiza Davidi n'abandi benshi ngaho baraje baragenda niko byari biri kuva kera baravuturana kubi so rero no musi wiriye ucugomba kubigira dose nkuko mengo niwe yabitanguye no si pole yabitanguye ivyo nawe ni yabisanzeho nabizi nabagira batipe bagera ngo inangango za maconco imiduri yankesha Imana nabizi nabone kugiye cyabo baramumura abari bahari rero ino si yacu ivyo izo sizo nkuru barabizi ivyo sizo nkuru zazikenewe kandi urumva ivyo oyi nibikora baririmbye gusa je ndaza ba diaspora bahora baza nga atakindi kibazanye ugasanga mu gatondo hinjiye après midi saa 6 ejo so rero ivyo rero n'ucugomba ivyo niko umuntu bimeze namba byaranabaye kandi sinibaze yuko pole byo abakoze ivyo objectif c'est pas umwana objectif ni uko pole bagomba kumunukisha ivyo rero ko pole ntaho kwemera kumunukisha none Simbizi je no bafise akabazo kanyuma dushe turangiza wowe uri kuraraba aba influencer dufise mu Burundi tukuri mu bamwe tumwe twemera hama osi na Nelly NAT muga Nelly NAT ntuza yikorera akoreramo umengo niyo gucyoza abantu donc kubasubiza inyuma wowe wibaza ko abigira ku ntumberi ya kuko ucugera ko uhanura n'abantu donc baba bagira imbe n'ivyo bintu canke n'abandi bantu nyine bashobora kuza muri entertainment mugaba kumva ko agomba kudugira ku muntu ugomba kudugira ku bantu no gucavuza abantu ganye gusa bimenye ati uyu muntu vraiment kamukubita hasi nkoye diyezo nkuko yavuze yateguye igiteramo cy'a Doben genda wana company birababaje hamwe batazogora kugira igiteramo kandi yari kubankoje ari kuza kuri ritme idasanzwe muga Paul no mose ariko yagirizwa abana none yagiye buza ubushobozi bwo kubariye ni iki kintu ubona kizohava gisubiza inyuma mu muziki bihereye kuri aba influencer banyene ba fake ico no kubwira coco ni twaramaze kumwaka ijambo bana ijya show ya nuzenye yavuze around town haro groupe bari bakreye nabonye nari karandikamwo nakoze kivuga ati Nelly yakiri navuga ati groupe yose ivuga ibya entertainment z'abamwe Nelly nizobaho
hari abantu bafise umunwa bakene niyo mpamvu iza marezo sosio nageze ukivuga yuko yagiye guhereza hari abantu bihaye ijambo batari kuri habwa bisigura rero yuko uno munsi ntabwo bamfise ku muntu yamaze kumenya ibyarimo ntabwo bamfitiye na DJ Paulin wanashaka amateka ari clair umwana ari gwawe uramwandikisha hari ama procedure aba gupima ama ADN niko na senari nta bindi binigira senari ikintu ivuga ntwandikisha umwana ku nguvu hagati okay ne bapime ADN basanze umwana ari gwanje mwandika gusa ama friend ucu yari nta ngorane ivyo ni bisanzwe uravyumva rero kandi kwandikisha umwana n'uburenganzira ko nta mwana batanditswe cyo n'umukobwa aje akambwiye ati ngo ndafise umwana wawe mwete kumwandikisha gusa tukende ku ikomine umwana aronke just aronke ivyo yemerewe n'amategeko kujya birabaje kuba manure n'abantu batandikisha abana vraiment c'est pas bon kwandikisha umwana si umuzigo wawe wiremetse oya hari kindi naco batazi hano baza abakobwa baza bakangisha urazi indezo y'umwana amafaranga just hagiye bisagije nkaje par exemple jewe nkaje uri umukobwa ukanzanira ibintu by'ubusazi cyanda kure ko gasara je nta kazi mfise hari baca bisaza ngurumva mu mategeko dufite dusangiye umwana amafaranga umwana ndanakivugira amahera umwana ajya ku munsi ngo ni majana 8 iyo ni itegeko ndako amateka avuga passion alimentaire ku mwana umwana w'umushikiranganje wa mbere umwana w'umushikiranganje wayo umwana w'umushinga amateka umwana wande mategeko bitwa yuko ajya amafaranga ngahe nane ku misi 30 nanga 24000 kandi tuyagabura turi majana 1014 ega nta birebire biri clair ugomvye kwisarisha ndakubwiye toka amategeko nuko avuga so atuwitama amategeko cyangwa utama ko twumvikana 14000 ndanda yaguha kintu siko amategeko avuga ugomvye kundemeka ibyo ndamubwiye okay easy bitwari ushaka nta kazi mfise kwa abantu biga tungurumva ngo beshi umba amategeko kubera yarahari kwa abantu benshi bari bazi abakozi ba leta ni biki muca mugabura umushahara muca mubigenza uko kiranje nta kazi mfise cyo tugabura iki cyo yene sinzi ningene nza kuba hejo urabyo ni kugira ngo niko amategeko ari clear nta ma revenu ari stable mfise cyo nta na compte mfise tanto wapi urabyo rero rimwe tuje tureka kugomba kuza mu bintu bitanakenewe hari abantu bashobora gushusha umuntu mu mutwe genda kwandikishiriza umwana genda giki genda okay je ndakureka urabyo hari bagushusha umutwe bataze amateko nayo cyavuga ariko bibaza yuko itegeko ugiye ngo n'ibintu ibyo ushaka ariho bica biba ngo usanga itegeko naryo rivuga ibindi je ndi umuntu wa mbere mbaza itegeko gibivuga iki naryo rivuga iki urabyo rero maze kumenya ibyo byose usanga rero nk'ibyo bintu byose urumva d'abord nkaje dufate nka DJ Paulin yemeye kwandikisha umwana umwe amafaranga azoratanga kwezi ibihumbi 12 nta ngorane 14000 francs Wono cyumva rero yuko ngaho inyuma y'ibyo bindi byose biba ari bindi bintu by'inyegeje inyuma yavyo rero hari ibintu i system rero kuvuga yuko dukora inkuru ziza ziduca ivutu ziduca intege usanga nakare karakora ibintu undemenkaniriza ibintu ugira abancafuze bamvuge nabi bravo ibintu mwe nivyo uwo mukobwa uko biri kose abafisa abavoka biwe na DJ Paulin afisa abavoka urareka abavoka bagahanganira hiyo urabyumva bikazoherera hiyo niya bikeneye yuko twege mu media tuza kuvuga ibyo tuvuga ibyo tutanazi ko ibintu biri mu butungane biri mu butungane urabyumva ubutungane bwo bumenya ibyo ari byo urabyumva kandi shaka kwinjira muri bintu biri mu butungane gusa ibintu byo kuza bagomba kudiaboliza abantu babona bati abantu ni nkingi muri no industry hariho ikintu aterereye ari cyamaze ukacagomba kuduca intege niki ingene ndibaza ko tuyivavanura ndaza ko ibyo babyiza tukarekana navyo kuko nta nico bimaze yego tugushimiye cyane Simbizi asema bomba wakoze cyane ku kiganiro ciza niraza ko bamwe bazokwikibuka abandi bazogera ko haje abandi bazomenya ingene bakora ibintu
twizere ko prochainement tuzovuga kuri ndi atari ibi. Merci beaucoup. Asante sana. Thank you. Kazwa TV. We want the words. The solution of all trees.